Rero turashimiye umuntu wese uri muri kibanza, turagutumiye, tuguhaye kaze, dutekereze twese kwinjira biremewe ariko gusohoka ntibyemewe, kuko harya ibiteramo byose bigirwa n'indirimbo n'ijambo. Indirimbo twazumvise, tugeze mu mwanya mwiza rero ukomeye wo kumva ijambo rya Serugo, Imana data wa twese. Rero iyo umukuru agiye kuvuga nta wundi muntu uvugiramo. Ubutumwa bwasengewe n'ubwa pastori gusa, ubwawe ntibwasengewe. Ucuceceka rero wumve, umunsi mwema azabitumbereza bwasengewe tuzaguha uvuge. Rero ko duhaye pastori, wowe uceceke, uzana amatwi n'amaso, twumve icyo Imana ivugana natwe. Turahaye kaze pasiteri umubwiriza mu Kinama, ashika hano atubari icyo Umwami Imana yamubariye kutubarira. Kaze. Mwese ndasuye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Ubwa mbere turashimiye Imana yo mu ijuru data wa twese, yatwemereye twese guhurira hano. Hanyuma mu izina ry'abashitsi turashimiye ishengero rya hano kuri ikaze muduhaye, kandi turashimiye n'abakozi b'Imana batwiyegereje. Yesu Kristo nabahezagire. Hanyuma imbere yuko tuza ku munsi w'Imana twari kumwe n'ishengero, turasaba intasho n'amasengesho. Ishengero rirabiduha, n'abakozi b'Imana dukorana, n'uwo twubatse n'abana, n'umudiyakoni wo kubwiriza aho nahora nkorera, ndahabika imodoka yongeye kuyitora. Rero ejo hari abantu benshi nasanzeho bavuga ngo ndabaramutse mwakire indamukanyo zabo. Hanyuma iyi kaze duhanira ino, ego n'ikimenyetso cy'ukundi munsi bazoduha kaze mu ijuru. Wogarukira kuri iyi yino gusa yoba yasumbije abandi bose kugorwa. Ndabipfuje rero mwese ko twohabwa kaze mu bwami kwa data. Tutarashikayo turabaye kaze mu Kinama. Mu Kinama ejo navuze ngo n'ahantu hari inama y'Imana. Turabahaye kaze mu Kinama, ariko kandi mwabivuze. Nimuza mutabivuze ntawe uzomenya ko mwahaje. Aha naje biyonza batandungitse uyu mwanya ntawo bampa. Yesu nashimwe. None rero bavuze ngo ngaha mu bitugu by'iwacu inyuma y'uru rusengero gatoyi ngo hari abantu, ngire mpenyuze ibyo bavuze. Mwabantu muri ngaha inyuma y'urusengero gatoyi, ko bavuze ko mutwumva, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Muce mufatikanya n'aba turi kumwe. Mwese ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Uyo ni umwana yambagira utwarenza ko, kandi tuba turyoshe. Twazaranye n'abakozi b'Imana bavuga butumwa abadiyakoni n'iriya korali yaririmbye. Twebwe ndamaze kuvuga ngo twebwe kuko murumva singira umwe. Iyi kaze mwaduhaye twayishimanye na bantu bose bahaguruka, kuko wese bari guha umwanya nk'uyu ibi ndiko ndavuga ari kubivuga. None rero hano mu gishingano, iyo bavuze amateka yaho, ni umwana agira kabiri mu bana ba Kamenge. Imfura ni Kinama, ubuheta ni Gishingano.
aha rero murakurikirana naho agomba hagaca imyaka myinshi hagati ni gikuru na kirumuna atari umuntu rero yamaze kugwa mu mutima mubwiye bati uradoja kuramutsa mu kugwawe murumunawe agenda anezerewe. None twe twaranezerewe rero, twebwe kuri twebwe hose turagenda, ariko nibaza ko atabantu banezerewe nk'abo baririmbye. Je baransumvya kuko nejo buca bandungika hani n'abankiri no muri uyu mubiri. None hose hazo bari kwa barumuna bacu. Ya. Reka rero mbaze gatoye muko nza kuvuga. Abantu bari banzi. Yavuze ngo ntamvuga izina. Ejo nababwiye ngo nta muntu yivuga. Hivuga imfizi. Mugabo umuntu arimenyekanisha izina ryiwe. Abatanzi gorora turabe. Abatanzi ni bakeye. Abenshi nabo tuzinanye. Canke nabanzi ntabazi. Ibyo byose birashoboka. Jewe nitwa Bakundukize. Hari abashiramwo W. Bakundukize Gerard. Naciye mvuga ngo rero abantu bose amageme meza nagize ni ba mazina. Harabavuze ngo yasivyo mugabo tumaze kuganira asanga bose turitiranwa. Nta muri yagira ubuntu nka jewe niteranwa n'abantu bose. Umva no buri ndaroga yema canke ibyo ndya kwa amazina ngoya ngo twe ntitwitwa Bakundukize ngo twe dukunda uwo ari we wese. Oya kuri umuntu abantu bakabakunda umuntu akize nawe mu bantu urimwo kuko ndashaka kuri mpamagara je nyine ngo bikunde. Bakunda ukize. Dusome turangize rero nta birebire tujamwo ntidusubira mu nyigisho twarenganye zari zabarya baraha. Tuvugira ijambo hariya mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Luka. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 13 umurongo wa 23. Abasiguzi twazananye indirimbo hanini bavuze bashimikiye ku bintu byo kuremesha abantu bari mu mibabaro babwira ngo siko bizohora. Hari igihe bizomenda neza uze bana nitwahamagariwe amagogwa n'ibindi abantu bimeze neza naho bari mu bibazo bihangane bizogenda neza siko. Ariko kubera bataririmba indirimbo imwe iyo bahereje ko nayo ntiyavuze uko yabwiye abantu ivyo kwihana ivyaha. Kuko abantu bashobora gufata ingendo nogenda hariya muri iriya hoteli ntibanzi iriya ntara ntibanzi nosambanirayo ntivyomenyekana mu kindi gihugu ntivyomenyekana no ja kuraguza. Nasanze byo bavuze ari ubusambanyi ari kuraguza ari ubwicanyi cyangwa ubusuma bikogwa umuntu yinyegeje. Nta muntu abishira ku mugaragaro. Umuntu ashobora kuba umwicanyi agahagarara imbere ya sentare kubera ko abuze umuntu amwagiriza akavaho yambitswe izera. Mbega imbere y'Imana nahazohagarara mbari zera. Oya naho byabaye ibanga ijuru riba ribizi kandi ryo rifise ijambo rya nyuma. Dusome rero 13:23. Umuntu aramubaza ati mugenzi mbega bakizwa ni baki? Nawe arababarira ati mushishikare guca mu irembo ripfunganye ndababwira yuko benshi bazogomba kuricamwo ntibabishobore. Nyene izo ntiyaheza guhaguruka akugara urugi mugatangura gukomanga muhagaze hanze mukavuga muti mufasoni nutwugururire. Niho azobishura ati simbazi sinzi niyo muvuye. Niho muzotangura kuvuga muterega twarira twanywera imbere yawe kandi wigishiriza mu nzira ziwacu. Azobabwira ati ndababwira ukuri ndababwire sinzi iyo muvuye mviraho
mwabakora ibizira mwese mwe. Yesu nadutabare. Ndaza kuvuga mw'iri jambo rigaragaramwo riboneka dusomyemwo rivuga ngo gushishikara. Amen. Mbega ikinyurane cyo gushishikara ni giki? Ikinyurane c'umwete ni iki? Subunebwe. Umviriza, hano Bibiliya rero ni Yesu yavuze aya majambo. Ruka nk'umwanditsi arayandika, ruka umunyamahanga, ruka umuganga, ruka umuntu yakundwa. Avuga, murabona Yesu ni gake ukubajije haraho inyishu ya Yesu itaza mu nzira wabajijemwo, kuko habaye kubaza ngo mugenzi, umuntu yo kubaza wewe mugenzi, mbega mu gishingano ubona bakizwa ni bake canke ni benshi? Woca umwishura ngo muri iyi minsi baraza ariko sikirenga, canke ntabo, canke ni benshi. Mugabo Yesu wese ko yaciye yishura, yavuze ngo baba bake baba benshi ivyo nta kibazo kirimo, ariko nabo baje mushishikare guca hehe, mushishikare guca mw'irembo ripfunganye. Bene da, iyi nzira tujamwo iratandukanye n'izindi. Iri rembo Bibiri tubariye, namye ndondera nibaza naho woraba ufati aho ugarukiriza amaso ntahangwa, sinzi isoko yarwo, izi zisubira ngaha sindazimenyereye, ariko uci utera ugenda muha ndaruzi kuva nkiri umwana, ukagenda Kanyosha ukagira hirya Mugere, izo ndazireke, naho je hagati mu gihugu ugiye kuraba aho amasoko atangurira ni mbizi nto cyane. Mugabo uko urwo ruzi rugenda, kuko rugenda rurahitana utundi mu mbavu, uko rugenda niko rwaguka, uko rugenda niko rwaguka. Hariya kuri source du Nil mu Rutovu uravye rurya ruvyironza aho ruza ruzananye n'agasoko, kugeza aho ruzohurira n'ugwitwa Gitanga ahantu bita Imahwa, zigaca difata zimanuka za Gitega, birasanzwe uko ko rumanuka niko rwaguka. Reka mvuge ngarukiriza aho ngaho, abandi muciye ubwenge mwabisomye canke mwagendagenze murazi murenganye igihugu mukaja hanze uko ruvyironza rungana, ni runini, sugo gonyene n'izindi. Ariko muri inzira yiwacu ija mwijuru, uko umuntu atera agenda yo ntimeze uko, igenda iraga. Muranyumva? Igenda iraga, iryo rembo rigenda riraga, kubera rwaruzi go hari izindi rugenda rurahitana. Mugabo twebwe ntavyo duhitana, ahubwo twari dufise tugenda turabita, turiko turajana, tugenda turabita, bigenda biravako, bigatuma rero yanzira itera yaga, rya rembo ritera ryaga. Uko twigigwa imbere, umuntu akiza mw'ishengero acihana, nta mategeko maremare amugenga, heka ntayamugenga ngo yakoze ivyaha. Mbega umunyagice naho yokora ivyaha karambarara ataramugwa yakiriwe nandi, ariva yanga ahazoruhira, yumvise acotse azoza. Umukiriso yakoze ivyaha, mbega bigenda co kimwe n'umunyavyaha, bigenda ni kimwe n'umunyagice yagize intambuko, niyagenda nabi abantu bazobimenya, nahata uzomusohora mu rusengero bazobimenya. Reka tuve hiyo tuzino, mbega ino dukoze ivyaha tuguma ngaha, aha turahaguma, mwotwemerera
muvuga mutoya vayo, ngwino ubanza wigishwe, kuko na wewe uri n'ingorane kandi ugomba gutabara ishengero. aca batabara nyene, ubu vyagoye agaca mubarungikira, genda mu mwigisha. ndiko sigura iki rero? uko dutera tugenda niko hantu hatera haga. Yesu aca aravuga ngo mushishikare guca mw'irembo rimeze gute? uyu munsi hari bitubuza kuricamwo bikanka, ariko turavye ry'amajambo Yesu yavuze ngo benshi bazogomba kuricamwo ntibagire gute? ntibabishobore, kubera iryo rembo nta muntu aricamwo atengatiye, nta uricamwo yikoreye ivyaha no kugororoka, ntibikunda. nta uricamwo yitwa umukristo n'ubupagani ngo abujane, ntibikunda. benshi bazogomba kuricamwo ntibabishobore. ryari? nyene irembo, nyene urugo niyahaguruka akaza kugara urugi, abantu bagatangura gukomanga bavuga ngo mupfasoni nutwugururire, ngo nihazoba kuri inkoni ugishitsa ati sinigeze ndabamenya. Yesu nadutabare. ijambo gushishikara ni giki kidufasha gushishikara? nibihe byo dufasha gushishikara? hariya mu Baroma 12:12 ivyo dufasha gushishikara bitabonetsemwo bica vyanka. 12:12 sinja kurorera umwanya sikirenga. munezerererwe kwizigira ibizoba, mwihanganira amagorwa, ariko kandi mushishikare kugira gute? mushishikare gusenga. hari abadashishikara gusenga ariko bagashishikara gusega. harimwo ene iburamwo, wome ngo bivugwa cyo kimwe. gushishikara gusenga, kuko abaturirimbiye batubwiye ngo na tutabihamagariwe biragwamwo ivy'amagorwa. ntidushobora kuharengana ngo twinjire muri iri rembo ugusenga kwaraheze. ndabisabwa, urabisabwa, munezererwe kwizigira ibizoba, mwihanganira amagorwa, mushishikare gusenga. wa mupfakazi 18 kwaruka 18 umurongo wa mbere. ubya tweko turavuga ni Paulo avuza ayo majambo, tureco Yesu navuga kubijanye no gusenga. 18 gushishikara. abacira umugani umurongo wa mbere wo kubigisha ko bakwiye guhora basenga ntibarambirwe. arababwira ati mu gisagara habaye umucamanza adatinya Imana, ndagira udusoni ku bantu. muri ico gisagara hari umupfakazi aza kuri we kenshi, aramubarira ati ncira urubanza runkiza umwasi wanje. amara iminsi atemera, ariko hanyuma aribwira ati nuko naho natinya Imana kandi singira isoni z'abantu, ariko kuyo mupfakaza ngoye ndamucira urubanza rumukiza ngo ntiyamaze iminsi yose akanzigiriza. kandi umwami Yesu aravuga ati nimwumve ivyo mucamanza gabitanya yavuze. none mbega Imana ntizocira abo yatoranije urubanza rubakiza bayiborogera ku murango no mwijoro naho ibatevya? ndababwira uko izorobacira vuba. ariko umwana w'umuntu niyaza, mbega azosanga ukwizera mu isi? uyu mupfakazi nawe aragirirwa, ndavuga ubuntu bwo gushishikara. ikibazo yaragifise kitotoregwa inyishu mu bunebwe, mu kwivumbura, mu kubivamwo. oya, aravuga ati uyu muntu nantera umugere, nahatanyakira, nahandaba nabi, nahatanyumviriza, nahatubaha Imana. ego ntiyubaha Imana, ariko dosiye yanje nibazoyimara. ego ntiyubaha Imana, ariko ivyanye niwazobikora neza. ntahandi ndabijana ni kuri uyu nyene. yewe mucamanza, ndaje ngo ncire urubanza rw'umwasi wanje. wa mukecuru mvira kubiro, nta mwanya ngira, umviriza, ndagiye nejo nzogaruka.
kabiri gatatu amaturo tutazi, ariko ngo uyu mucamanza aribwira. Yesu reka arigisha abantu gusenga Imana, aravuga ati jewe ndazi ko ntubaha Imana. Ico ni kimwe, egaje umunyabyaha arimenya, kandi ibyaha umunyabyaha yimenye ko ni vyiza, kuko no kuvyihana birashoboka, ariko ivyamenywe ko n'abantu no muri sentare mwojayo unyita umunyabyaha wamfatanye iki wawe wewe? Mugabo wenyine navuze nka wa muririmbyi ngo narapfapfanye ntaco maze, Yesu nyoza mu maraso yawe. Ibyaha abantu bagirizwa akenshi ntibavyihana, ariko ivyaha umuntu yiyagirije wenyene. Ndazi ko ntubaha Imana, ndazi ko ntagira isoni ku bantu, mugabo kuyu mupfakazi yamaza kungora, ngenda mwikureko. Sukumukundaga, ngenda mwikureko, areke kwamazara. Yerega naho ntamwakira sindamutorana itiro, ntaco nkimukora n'imisi yose yamangaho. Hewe ngenda gucira urubanza ntuzugaruke, ati nta kindi akuronderako, ndakurondera ko nshira urubanza rw'umwasi wanje. Uyo mukenyezi, uwo mupfasoni aramya ati jewe uyu munsi siko biri, haraho umuntu ajejwe urubanza rw'iwawe ashobora kukwishura kutariko, ugacubuta oya si wenyene nzobaza abandi, bakaronka ahandi babariza ivyawe. Ariko ivy'umuntu bijanye n'ubwo rubanza ndiko ndavuga nta handi bibarizwa atari Gorogota. Amen. Umucamanza numwe, kuko Yesu yaciye avuga nga ati none ko mucamanza meza atyo yacira urubanza uyo muntu kandi atamwemera, so mwijuru bizomugora canke ntazoshira urubanza abantu bamurogera ku murango no mwijoro naho yobatevya. Kuba atarakwishura ntaco mwapfuye, yarakwizigiye. Amen. Kuba atarakwishura sinyishu yabuze. Hari abantu b'Imana twagiye twiga ko muri Bibiliya nk'uburorero 3:16 mu gitabo ca Daniyeli, muzoba niyo Shaduraka na Meshaki na Abedenego bakoresha ijambo ryiza cyane. Nebukadineza avuze ngo niyihe Mana yobakura mu kuboko kwanje ngo ntimuje muri ritanure? Baramubwira ati yo Mana iriho wewe nuko atayuzi, kuko yazi Imana zibigirwamana z'i Babuloni. Iriho ishobora kudukura muri iyo tanura ryawe mugenzi, irahari kandi uko tuyizi naho yobireka ntiyoba yatakaje ubumana bwayo. Muriko muranyumva? Yodukurayo ico ni kimwe yobishobora, kandi turekeyeyo, kuko Bibiliya ivuga ngo ku bantu bakunda Imana vyose bifataniriza hamwe kubazanira ivyiza, ariko bande abahamagawe nk'uko Imana yabigabiye. Idukuyeyo ni yodukurayo, ivyo birashoboka yodukurayo, kana itowe idukurayo ntitwose ngivyo bishushanyo uhagaritse mugenzi, ntivyokunda. Nitwacha tuba ngo yaduhemukiye twokwemera kuja muri iryo tanure, ati bagira ko ndayuba tererayo. Barababo nayo abasomye Bibiliya bashitseyo ntibasanze kugira kane, mbego niba yagiye ngo tugende bamusanzeyo. Amen. Ati ingo jewe Imana ndumuriro, ingo wo murabone Nebukadineza urafatwa mbiri, uraza gufata abakwiye gufatwa. Yabo kwa Nebukadineza ujya muri hora bafashe, ariko ab'Imana ntiyabafashe. Nayitodukurayo. Amen. Nayitokinyishura ubunyene. Hariho n'abantu udawumva vyamugoye muri uko gusenga ngo simva utanyishuye, nawe ari karabesha. Bangana iki bahora baca bagenda uko nyene? None ni bande bahagumye? Erega Imana ntivuga nk'abantu. Urashobora gusenga uno munsi, none Daniyeli ntimwamusomye bamubwiye ngo iki? Ugitangura gusenga haco iki ijambo, ariko inyishu yabonetse ryari? Mu ndwi zitatu, misi 21 akibambira. Mbega Mana uri he? Marekazi atumviriza. Ujya munsi utangura ijambo ryaracuwe n'inyishiraza,
ndayizanye barampagarika mu kirere habaye intambara zikomeye. Urashobora gusengera ikintu no munsi. Nabwiye abantu bamwe kubera kukiri umwana ugifatwa izosi uconka. Umwana yarize aconka vyihuse nyina cagira ngo siko none mukuru warize n'abaca bagira uko nyene. Hamwe navuze ngo yamaze gukura hararira bati muhigiti kandi bamuhigita agacahora. Ubundi mwana niwe yadutse arevyo yarondera. Ubu n'umugabo areje kaminuza ivyo yarondera ngo nyina muhati ko ne ko atabiri hararira. Nyina ati je ndakuretse. Arize nk'iminota 30 wa mwana caramaramara ati mama pfumumpoza mama pfumumpoza kuko yarahewe ko yati ari binehenehe. Imana ntimeze uko rero. Iyo wewe ibona hari ico yohava iguhomba yagitereka ndamuhe je itampaye ntinyanka yanyizigiye isara tashonza kuba. Abo bagabo ko amaze guhitamo ngo naho ntobakurayo jewe ndabakurayo nerekane bukadi neza ko hari Imana irenge izindi. Nico gituma mone yavuze ngo nta yindi Imana ikiza mwene ubu buryo atari Imana yashadura kanamesheke na Budonego. Turafise Imana ikiza ubundi buryo. Amen. Ira turafise Imana idakiza uburyo bumenyerewe. Idakirisha malaria kinine. Ikiza mu bundi buryo. Batubwiye ngo irakura umuntu mu mwavu siko ngo buhoro buhoro kandi nta wibaza nawigisha inama buhoro buhoro ngo none ngo hajye ngo nivyo rore none biradutse bavuze ngo ntaca zovamwo ngo amuko ngo ntaco zovamwo ntaco nzovamwo jewe nzokivamwo. Bakaza babona ngo hariho umufiance bagendana ngo numuhenda atamuhenda siko. Ejo bakaza ngo baje gusaba irembo ikabava bibavyo ngo umunsi na invitation ngo dote n'umunsi ngo na mariage niyi. Bamwe acha ngo je ndoja kuraba ko ari vyo nzoja kuraba ko ari vyo akadoca asanga vyabaye vyo. Ni ntahe ndende sino bijako twari twagishijwe na Gatabazi w'Ikongo. Umukobwa yagize amagogwa baramuteranya n'abantu. Umuhungu baramuhenda agomba kuri ivyaho umukobwa aranga camwagiriza amagogwa nta mwanya no bironkera ndabironke umwanya no bivuga ikindi gihe. Aramwambika ibara ngo hari ukwaremwe. Umukobwa baramubenga birakomera. Umunsi wa mariage rero ibaye abantu bose baragiye ko ati yo jya muhunga aguye mu rudubi. N'abakozi Imana barabuje uwo muhungu ati ntumutware. Wewe ndumvise ivyavuzwe kuri we. Ujya wo mutwara ati none ntwarande ko ari Imana yampaye. Ega ni wo nta muntu yamumpaye uko nzosanga ameze kose ni we Imana yampaye. Abarundi bavuga ngo hora mwiza wiwanje mubi wabandi. No mubi kubandi kuri wewe ni mwiza. Aba mugufi ni mwiza. Aba muremure ni mwiza. Aba muto ni mwiza. Aba demunene ni mwiza. Ukwangana kose, ukwasa kose kuri wewe ni mwiza. Bagiye kumara mareo bagiye wana wa mumama ari ungenze bateka rugano rusina. Cyaninda Narusina. Na uraza umumama namwe murabizi aba mama baronse urugo. Yaronse urugo Imana yamahaye urugo yarabisenge Imana ikamwishura naho imbaye yamaze amezi 3 canke 2 acarondera mariniye neza cyane kugira ngo yemeze kw'ivyo bintu ari vyo. Ariko zijya zo mu mbavu irindegera kurindwi akimeze ngo abantu ntibabibone bazabona ari barutse. Yesu nashimwe. Umviriza ndiko ndavuga gusenga nico kimwe muyifasha abantu gushishikara guca muri iryo rembo ripfunganye. Hari ivyo tutinjirana bisaba guhanyuka bisaba gukugwako. Kabiri
dushishikara gukora kuguma mu ijambo hariya rimwe ibyakozwe n'intumwa kabiri umurongo wa 42 bashishikara cyane mu by'intumwa zigisha no kugira ubumwe no kumanyagura umutsima no kugira gute no gusenga ntibisigara ariko rero ngo bashishikara cyane mu by'intumwa zigisha. Umuntu mu kugwa ahimba ijambo ry'Imana, ararirengera, ararinesha. Mbere benshi barinesheje baca baronka ibindi bashiraho vy'iwabo. Ingene wobonana n'Imana bikunda akakurondera izindi nzira zitandukanye n'izi. Bashishikara cyane mu by'intumwa zigisha no kugira ubumwe. Mu bumwe abantu barakundana, mu bumwe abantu barubahana, mu bumwe nta usimbira ku wundi, nta nugaye uwundi. Oya, kubera iki? Bibiliya ko bavuze ngo bagumye mu by'intumwa zigisha. Yesu yari yavuze ngo umuntu agomba kuba mukuru muri mwebwe nabo umukozi wanyu, ugomba kuba uw'imbere nabo umuja wanyu. Uwe umva bimeze mwe nuko umva twogwana dupfiki. Umuntu yogwanira gukorera abandi, abantu bagwanira gukoregwa. Hano Bibiliya yavuze ngo bashishikara cyane mu by'intumwa zigisha kugira ubumwe, uruhimbi, kumanyagura umutsima, gusangira iby'uruhimbi, icyanyuma ngo hamwe no gusenga. Ibyo biradufasha guca muri iryo rembo ryafise amategeko. Ijambo ry'Imana riguhezemwo, amasengesho akaguheramwo agahera, uzokwinjira mu rusengero, ariko muri iryo rembo uzohabona ku kilometero uzopfa wahinjiye. Kuko mwabonye ngene Yesu yavuze ngo hazogera ikintu abantu bakuramutsa mwami mupfasoni twugururire, sinigeze nabamenya, wigishiriza iwacu ibintu byari hari wahora ukorera hari. Umviriza, yaravyumvise avyumvira inyuma y'irembo kandi agumaho. Kuba mwishengero ntibisigura kwinjira muri iryo rembo. Abantu barashobora kuzogarukira mu byo barimye mwishengero, mu byo bakoze bigahembwa abandi, batigeze bagera kuri no rugezo rwo kwinjira muri iri rembo. Gushishikara bisaba ko umuntu ashishikara, gushishikara gukora ibyiza. Ni Maroma 6:9. Nuko twame dukora ibyiza ntiduca abagore, kuko igihe nicashika tuzokwimbona tutarambirwa. Amen. Twame dukora ibyiza, ntisindambigwe gukora ibyiza. Ngo aho nabikoreye ndiko ndiyumvira uko nyigisho mfashe inyigisho kera barigeze kutubwira ngo umuntu yari afise umurima munini ngo w'ibigori. Bamwe mukijwe vuba harosa ngo utavyumvise, ariko abakera baravyumvise. Ngo umurima munini w'ibigori, ondera bakoze ati muze kunshwaburira umurima. Hanyuma ngo abakozi baraza bahera mu gitondo, abatema ibigori, abakondagura bashira mu magunira. Abikorera rero ngo bahera mu gitondo bikorera, hariya mu masaha 11 ku mugoroba n'inusu basanza yabahaye ivyo barya. Mugabo basanzaye uburuhe, horo n'umuntu azindutse yikorera umusenyi canke amabuye, ni igikorwa cyo mu gitondo hamaze guca kiraguma. Hamwe baregeye ati basha ntimokwe nkana mugasora yo rimwe, ati twahwereye kwera, ati ndabasavye igituru ya nyuma ndabinginze genda muzani rya nyuma basha. Baragenda ariko batagononokewe, banga ati nta kundi erega ntitwoti impera mu magodoka, ntawuze ngena zoduhemba, azogenda dushime ntawubizi. Ngo baca baragenda baratekera ya magunira y'ibigori,
umwe rero atujya mugesera twahe mu gitondo turatsanzara dukora nk'inkorofane atavyabona iyi turu ya nyuma nangenda mwereke ko nciye ubwenge atego wacha fata cakigunira ciwe apangamwo vya bifuko bakuyemwe ibigori hari ikigori bacomoramo ikigori iryanda hayarimwo utafyonze ukamenya igori kirimwo acarafata ngo muri ryagunira curikamwo ryagunira ryiwe cukiramo hose aratekera ati basha jewe inkomezi mfise ndabakorera mwese cyenda bakorera ndumva mfise inkomezi none uwo muzigoro ati ndawikorera ntawe ngende jewe n'umunsi mwenda bakorera abengera ko ngora bakorera baragenda na ya mizigo bwatamwe n'ukubarushe ngo nawe acafata wa muzigo wiwe w'ibihunda aca arikorera aturaza umugesera raho iyo ntamenya kano kenge uraza ibintu yaradukoreye bariko baratuneka ngo ibyo bariko baratuneka ujya mugabo nashima baraza ngo basanga nyene umurima yabategerere kwiremba atumviriza ntimusuke courage ntimusuke mwese ndavye ngene mwankore ndabashimiye sinobashimira mu kanwa ndabashimire kuco mwakoze ivyo nyene mwikoreye muce mukata mujane mu miryango yanyu ntimwogo mumikorera ibigori ngo muze kurara atabigori bari ibine byo ngo basigimwe n'ubugari kata mu bashira uko nyene ndabakanze bwa buruhe mfashe ivyiyumviro siho nari najewe nawe siho wari ariko mfashe uwo mugabo mu maso uko yasa yaduza nezerewe yikoreye ivyo bihunda mugabo ageze kugererwa ati kandi yoba yaranamututse tumugesera ngo aza kumba ibigori nawe niwe yavyishiriyemwo yabuze iki gushishikara mushishikare guca mw'irembo ripfunganye twame dukora ivyiza niducogore kuko igihe nicyashika tuzokwimbura nitutarambirwa ariko nitwarambirwa nta kundi twigiye imbere dusha duheza kumbure hariya turabona ngo Yesu Kristo araha umuntu umwidegembyo ngo yihitiremwo icyo yoshishikara ibishishikagwa ni bibiri utagiye mwijura doja mu muriro kandi abo bose barashishikara nukuri badashishikara mbega umuntu yararasenga yafashe amasengesho ijoro ni rito ntaruha bo icya kabiri mbega umuntu haraye ku mupfumu ijoro ni rito we ntaruha aho ni hamwe umuntu tugiye ku kazi kurondera ubuzima bwa misi yose uriye tudanaza ivyacu urabakoresha isuka uraborora urabakora mu mabiro bakorera abandi mbega nta buruhe burimwo mbega haruha bakizwa gusa abapagani ntibaruha bararuha no mwese ivyuma ariko baruha kabiri barayarose birase ko atahagiye mwibara ariko arayarya naho nyene araruha none niyagera saa sita ariko arya amahera yiwe ntataha yasanzaye none erega araruha abo bose rero kandi ugiye kuraba abantu baragowe satani aragiye abantu nabintu kuri uraza umuntu wewe ni washishikara ntuzora udasenze umupagani nawe ni ivyashishikara none ugira ngo ugiye twese twavugiye mu ishengero je turiko turavugana sinavukiye mu ishengero data akagwa narakanywe nakayinara kanyoye none hageze ko umuntu agira aje kuryama ari umupagani kuva mu gitondo mugafisa agafaranga akubwira ngo agiye kurondera iki itiro harahavuga ngo tungahe ngo ngiye kurondera kamwe hagati mu gihugu yugiyeyo hari ahantu usanga iyo mugereye sana akaga santere kanaka kaba kwinzoga
uzubona abantu bose muhuye utubwiye ngo ugiye gutanga muri bariya agiye kurondera kamwe canke tubiri, ivyo ntavyibagira kandi arashira mu mwete. None ntiwumve ko nawe nashishikara, naje ntegeza gushishikara mpeze mvuze ivyo Yesu yavuze hariya mu Vyahishwe Yohana. Aha turahejeje mu Vyahishwe Yohana igice ca 22. Nsome amajambo atari make ariko mvugeho make. 22 umurongo wa 6. Ndigigwa imbere dusome. Arambarira atewe majambo nayo kwizerwa nayo ukuri, kandi umwami niyo Mana igera impwemu z'abavugishwa nayo, yatumye umumarayika wiwe kwereka abagurano biwe ibigira bibeho vuba, kandi hendaza vuba. Hahirwa witondera amajambo yavugishijwe muri iki gitabo. Ni jewe Yohana numvise ivyo ndavyibonera, maze kuvyumva no kubibona nikubita hasi imbere y'ibirenge vy'umumarayika anyeretse ivyo, ngira ndamusenge. Arambarira toya sigaho, ndumugurano mugenzi wawe, kandi ndi mugenzi wa bene so abavugishwa n'Imana n'uwabitondera amajambo y'iki gitabo Imana bari usenga. Kandi arambarira ati ntumatanisha ishashara n'ikimenyetso amajambo avugishijwe n'Imana muri iki gitabo, kuko igihe kiri hafi. 11. Ugabitanya nashishikara agabitanya, uwanduye mu mutima nashishikare yandure, ugororotse nashishikara agororoke, uwera nashishikare yezwe. Hehe ndaza vuba nzanye ingero kugira ngo rero umuntu wese bikwiranye n'ivyo yakoze. Ndi Arufa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, tanguriro n'iherezo. Hahirwa abamesura imvune zabo kugira ngo babone kwegera ca giti c'ubugingo, kandi bace mu birimbe bashike kuri wa murwa. Amen. Yohana mwihishurirwa yarahatswe. Hajya umuntu akarahishurwa yo kwitonda. Yarahatswe abonye uwo mumarayika ivyo amubariye, ngiranze vuba n'ibindi. Hano Yohana avuga ngo aca agomba kuza kumusenga. Ati sigaho, ntukangwe ivyo ndakubariye. Aha jewe ndi umumarayika, ndi umugenzi wa bene so, ndi mwene so, sindi Yesu. Nankubariye ivyo jewe ndi ntumwa. Kandi ibubariwe wumvise Yohana muri iki kizinga, ntumatanisha ishashara. Daniyeli yabwiwe ngo shira ku ishashara, mugabo wewe ntushire ku ishashara kuko igihe kiri hafi. Mbega igihe kiri hafi? Abimwe murabibona? Ntumatanisha ishashara, igihe kiri hafi. 11 ryacara mubwira tumviriza, ugabitanya nashishikara agabitanye. Abiba bariko biba ku muvuduko ukomeye, bariko biba mu mayeri akomeye. Abantu barakamada n'abantu, abantu bavuga ngo ngurana ya mahera nzoyaguha muri ubu buryo, zana dukorane. Escrow. Kandi uwo ni mwene data arinjira mu ngoro y'Imana. Abantu bari mu busambanyi buteye ubwoba, kandi bihura n'ivyo Yesu yavuze mu butumwa bwanditswe na Luka, uko vyari biri mu gihe cyo kuri Loti niko bizoba mu gihe cyo kuza ku mwana w'Imana. Ubusambanyi bwari ico gihe, n'uno munsi naho bitandukanye. Abantu mu mutwe bagwaye ubuyingiyingi vy'ubumaraya, abantu bagenda bagowe, bagenda ibisheshe. Ubugingo bwaraheze, uyobegwa batamakazi, uyobegwa bakiri bato, uyobegwa bigeme, uyobegwa batama, uyobegwa abantu b'abagabo, uyobegwa imisore, bose ubumaraya n'amagorwa, ivyaha. Baturime ngo baragenda bakinyegeza, nta muntu ambona, nta muntu abizi.
ugabitanya kuraguza mengo ni bike bike muri iki gihe, ariko barahinduye baja kuraguza bitwa ngo barasenga. Ntaca Imana iheze kumbarira muri iyi minsi, aho uza kubimbaza ko ataca Imana iheze kumvuga kuri wewe, we ntiwoyibaza. Mwapfuye iki wabaye Sawuli? Yibaze iragukunda kunsumvya. Nibatubwiye ngo iyo bigenze neza abantu bacabwiye ngo twaragusengeye. None bajya basova ngo baragusengeye, hajya bose baragusengeye. Ngireshiremo akantu gatoya, mbega havuga ngo abavungo baragusengeye, hajya bo babaza uti none mwebwe uretse kunsengera jewe, hajya muhora mufata umanywa n'igitabo kwisengera mwebwe. Hari uwo gukunda gusumba ko yikunda none wewe? Umviriza, ahavuga ngo ugabitanya, nashishikara agabitanya. Uwanduye mu mutima ibintu byanduza abantu, amajambo, intara y'abantu bavuka, amamuko, basekuru, cewe nduyu, abaca mwijuru waravuye, ngo muri iryo rembo ntukirimwo, uri muri abo. Mugabo acaragaruka ati nugororoka nawe nashishikara gororoki. Erega hangire mpamagara abantu bagomba gushishikara ibyo kugororoka. Ugororoka nagororoke, ashishikara gororoke. Nuwera mu mutima nashishikare yezwe. Acavuga ngo ndaza vuba, ndaza nzanye ingero, ndaza ngo ngerere umuntu wese. Iyo menya agakiza kacu ko tutazogererwa n'umuntu, aho ndanezerwa, kuko Yesu ntaraba abantu kwijunja. Amen. Ugomba gushishikara iki? Nuwari muri ivyo vy'umugararizo byo kugabitanya no kwandura, ndamufitiye iganuke. Birashobora guhinduka uno munsi mu gitondo, ukazoca wisanga muraba bashishikara kwezwa, bashishikara kugororoka, kuko ngo ndazavu. Hahigwa abamesura imvune zawo. Warugororotse urahura n'ibikwanduza, warugororotse urahura n'ibyo kugabitanya, ariko ko wagomba kugororoka, ko wagomba kwezwa, ukamba wo bishishikara. Banga bifuza gushishikara guca muri iri rembo ripfunganye, ndaguhaye kazi.